indirimbo twarize ya kane nayo avuga ngo hari amakuru meza amenyesha ingenzi ziyerera kure iwabo y'uko umukiza Yesu agiye kugaruka. Bagenzi, hariho amakuru meza amenyesha ingenzi y'uko umukiza Yesu agiye kugaruka. Barira mugenza bati hari amakuru meza amenyesha ingenzi. Bagenzi, tumaze igihe kingana n'indwi twiga ano makuru meza, ikiga kivuga ngo umunsi tuzongera mu kudapfa. Nicyo kiga tugiye kurabira hamwe muri uno mwanya. Umunsi tuzongera hehe? Umunsi tuzongera hehe? Umunsi tuzongera mu kudapfa. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nicyo kigwa tugiye kurabira hamwe muri uno mwanya. Bagenzi, kuko twatangiye tubona inosi yacu igihe yari imaze kuremwa yaremye ari nziza kandi itunganye nta gasenga yagira. Ariko icyaha kimaze kuza hakaboneka abantu batakira, aho nyene isi yaciye itangura kugira ibibazo mu rubyaro rw'ababyeyi bacu hambere. Haguye mu rubyaro rw'ubwenge. Bagenzi, hari abantu bakora icyaha, nibyo uzokora ibyaha uko wokora kose Imana izokubabarira, ariko ingaruka y'icyaha yo uzoyibona igihe Adamu na Eva bamaze kubyara abana. Erega mu rubyaro rwabo habonetse imigwi ibiri: umugwi ukurikira icyaha cy'ababyeyi biwe n'umugwi ukurikira kumvira ku babyeyi biwe. Ino migwi ibiri gushika no munsi icyaha kandi izoshishikara kubaho kugeza Yesu Kristo agarutse. Umugwi wo ku ruhande rwa Kayini n'uwo ku ruhande rwa Abeli. Kayini aserukira abantu basenga Imana nk'uko babigomvye, bagendera ku vyiyumviro vyabo n'ivyiyumviro by'abantu, bakirengagiza ivy'Imana yavuze. Maze Abeli nawe akerekana umugwi w'abasenga Imana bakurikije ibyo Imana yarabwiye, badahinduriye ko na gatonya. Umuntu wese ahamagarirwa guhitamo umugwi akwiye guhagararamo. Nta muntu ashobora kuguhitiramo, nta babyeyi bashobora guhitiramo umwana, nta mugabo ashobora guhitiramo umugore wiwe, cyane ko buri wese umuhitiramo. Umuntu wese agomba kugira uruhande ahagararemo muri zino mpande zibiri. Ubutumwa bwiza buriko buravugwa, abantu bose nibamara kubwumva, buri wese agahabwa amahitamo angana n'uwundi yo kubwihitiramo. Haba guhitamo gukora iby'Imana yavuze cyangwa ugahitamo gukora ibyo abantu bavuze, ukihitiramo maze abantu bose nibamara guhabwa ayo mahirwe. Hariya muri Matayo igice cya 24 ku murongo wa 14 havuga ngo maze umuhero uzocuza. Bagenzi, buno butumwa bwiza bwamara kubwirwa abantu bose, kandi nicyo gikorwa turimo, kandi kino gikorwa tugiye kurangira. Maze nicamara kurangira, Bibiliya ivuga ngo umuhero uzoca uza. Icyo gihe niho benshi bizobatsitaza, bazobyarukana, bazokwankana. Matayo igice cya 24 ku murongo w'10. Bagenzi, Yesu agiye guseruka mu bicu. Icyo gihe azovuga ngo birarangiye, azoba ari igihe gikomeye ku bakoze ibyiza cyangwa ku bakoze ibibi. Icyo gihe abazoba batafata ingingo ngo bemere kuvugurura kabiri, bemere kubatizwa, bemere gutanga Yesu Kristo baturane nawe biciye mu mubatizo. Ibintu bizoba bijya yakomerane. Twabonye ko umubatizo usobanura iki? Twabonye ko umubatizo bisigura gutanga na Yesu, ugahambanwa nawe, maze ukazukana ukudapfa nk'uko nawe yazukanye ukudapfa. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Biciye
biciye mu kubirizwa mu mazi menshi atari gusukirwa, biciye mu kubirizwa mu mazi menshi, umuntu arasoma nuri arapfa agapirira ibicumuro byiwe, maze yabara gupfa apirira ibicumuro byiwe akazuranwa na Yesu Kristo, akazukira muri Yesu Kristo ari umuntu mushya yambaye ukudapfa, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. None habatizwa bande? Bibiliya yaratweretse yuko habatizwa abizeye. Wizeye mu mutima wawe wose, aho nyene igikurikira ni guca ubatizwa. None habatiza nde? Habatiza intumwa ya Yesu. None intumwa ya Yesu tuyimenyera hehe? Intumwa ya Yesu itwigisha ibyo Yesu Kristo yatwigishije, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Intumwa ya Yesu ntabwo igenda kubiri n'amategeko y'Imana. Niba umuntu atakwigishije kwitondera isabato maze agaca akubwira ngo arakubatije, uwo muntu mu by'ukuri ntazoba akubatije, azoba akuheze, kubera yuko ari intumwa yindi atari intumwa ya Yesu, kubera yuko intumwa ya Yesu niyo genda kubiri n'ikinyandiko Yesu Kristo yaduhaye. Hari abandi bantu bashobora kuba baratumwe na Yesu igihe runaka. Reka ndabakarira muri Bibiliya umuntu yitwa Balamu. Uno mugabo Balamu muri Bibiliya muzorusangayo, yari yaratowe kugira ngo abe umuhanuzi mu Bisirayeli, kandi Imana yari yaramutumye ibintu byinshi arabikora mu gihe cyiwe. Ibyo yakoze byose akiri ku rutonde, byose byarumbiwe. Kandi niba avuze ati ubaye ikivume, wacumye ikivume, avuze ati wewe uno munsi ntukiri ikivume, byacabwiye uko nyene. Ubwo ni Balamu muzomubona muri Bibiliya igihe cyose yari akiri ku rutonde. Ibyo yakoze ijuru ryarabikonfirinye kandi bigenda uko nyene. Erega Balamu mu nyuma yaje guca umurongo agenda kwifatanya n'umwami Baraki, maze amaze kurya amafaranga ya Baraki agenda kuvuma ubwoko bwa Isirayeli. Erega bagenzi, nguwo barahagaze agenda kuvuma ubwoko bwa Isirayeli. Biragenzana mwasomye ngo byakunze, ntibyakunze. Bagenzi, ndababwiye ati n'ubu hajya urabona hano y'amashuri murayabona, n'ubu ugiye kwa diregiteri w'amashuri, kubera yuko uno mwana ari diregiteri yo kuri kibanza kandi umwana wawe w'umwizana yo kwiga, ariko n'umusohoro cyane ko bakavuga ati diregiteri turamuguye, ariko ntabwo yiyumvira ngo ndamubwira kumukura. Oya, niko batanga akarorero gusa. Hamwe n'umusohoro cyane ko abamushyizeho abamuhaye ububasha bwo kwita diregiteri, bakavuga ngo umugabo ntakibaye diregiteri, niba ari umumama, uyu mugore ntakibaye diregitirise. Umwogenda akamubwira ati ikibanza cy'iryo shuri umwana wawe yozokwiga ntigikunda. Bagenzi, umuntu rero agomba gusuzuma, mbega umuntu agira amatize yinde, mbega intumwa ya Yesu koko ari ku rutonde, icyo gikorwa yakirobanurije koko. Abantu bakirinda cyane kugira ngo hambaye ntibasangiye, bazimiye. Nawe ukibaza kino kibazo, mbega ko niyo kubatizwa ndizera. Iyo rero bino bintu byose maze kudondagura bitakurikijwe, uyu muntu ntabwo aba yagengereye, yabatijwe. Reka nabaha akarorero. Hari iwacu ndafise umusokuru abyara mama wanje, igihe kimwe mu ishengero ry'iwabo baramukuriye, babashwanye, baramwirukana aragenda. Haba rero kugira ngo yemeze abo basenga hamwe yuko ari pasitoro, acahamagara abantu, maze amaze guhamagara abantu abaha amahera kugira ngo babatize ku ngufu, kugira ngo yerekane ko ubwo bubasha bufise. None bagenzi, numva abo bantu mu by'ukuri barabatijwe kandi bariko baraca amafaranga. Bagenzi, tugomba kwirinda mwa kino gihe, ibintu birakomeye, amabanga ya Satani arakomeye.
bagenzi habatizwa uwizeye kandi hakabatiza intumwa ya Yesu, kandi ababatizwa n'ababatizwa bose bajya mu mazi yorogwe. Umubatizo uvuga ngo umubatizo ni murekarengane, ni wo muryango wo kwinjira mu ishengero, ni wo wonyene wokora kugira ngo winjire mu ishengero, izina ryawe ryandikwe mu bitabo byo mu ijuru, maze nawe uhabwe isezerano y'uko Yesu Kristo niyaza uzokwandikwa ukudata izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Buri muntu wese rero ahamagarwa kwirimbura, mbega ibyanje bimeze gute? Bimeze neza canke bimeze nabi? Mbega nange ndafise isezerano ryo kudapfa? Hariya muri Matayo igice ca 24 ku murongo wa 28 gushika ku murongo wa 31, igihe ubutumwa bwiza buzomaze guheza kwamamazwa, aba agendera bagafata ingingo bakabatizwa, abandi nabo bakabihakana. Bivuga ngo buri kimenyetso cy'umwana w'umuntu kizobonekera mw'ijuru, niho amoko yose yo mw'isi azororoka, bazorora umwana w'umuntu aje mu bicu byo mw'ijuru, ari ububasha n'ubwiza bwinshi. Icyo gihe abantu bose bazozuka kugira ngo buri wese ahabwe ibyo yakoze. Hazobaho imizuko ibiri, abakoze ibyiza bazozuka mu muzuko wa mbere imbere y'imyaka 1000, abakoze ibibi bazuke mu muzuko wa kabiri inyuma y'imyaka 1000. Bibiliya yigisha iki mu by'ukuri? Ibyahishuwe igice cya 20 ku murongo wa 12 tuhabona bavuga ngo mbona bapfuye abahambaye n'aboroshe bahagaze imbere y'iyo ntebe, ibitabo birazunguruka, nta kantu na kamwe kijana. Wakoze ibyiza birandikwa, wakoze ibibi nabyo birandikwa, nta kantu na kamwe kijana. Amahirwe dufise nuko wakoze ibibi umaze kwihana, ibibi byose wakoze birahanagurwa, kandi nta na kimwe kizokwibuka ukundi. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Yesu yarabisobanuye neza hariya muri Matayo igice cya 25, igice cya 25 ku murongo wa 31 gushika ku murongo wa 32. Yesu yavuze ngo ariko umwana w'umuntu ntazozira afise ubwiza bwiwe, ari kumwe n'abamarayika biwe bose, niho azovyakira ku ntebe yiwe y'ubwiza. Amahanga yose azokurangiza mu nyoga ziwe, nawe azorabanira nk'ukumwongerano b'intama mu mpene. Bagenzi, twese icyarimwe ukaba warabayeho kw'isi gusa kugira ngo urekurigwe kwinjira mu rubanza rw'Imana, kugira ngo ureguke imbere y'intebe y'imanza y'Imana, bigusaba ikintu kimwe gusa: kuvukira kw'isi. Ukaba waravukiye kw'isi, ibyo byonyine birahagije. Uburonse uburenganzira ubudahakana bwo ku ngufu, utegereza kuzoreguka imbere y'intebe y'urubanza rw'Imana. Ikintu ngatubona nuko abisi twese twagaragara imbere. Urabizi, iyo ugiye kugura ibiharage mu kigo, iyo ugiye mu isoko kugura ibiharage, ibyo biharage ibyo urobanura ugatamiki, ni kuvuga wakunze ibiharage ibyo babanamo nibyo bakuramo, si uko rero Yesu azorobanura intama mu mbere. Ni kuvuga ngo icyo gihe twese tuzoba tugaragara nk'impene, maze muri izo mpene Yesu akuremo iki? Intama. Intama igereranya abagororotsi, hanyuma impene nayo ikagereranya iki? Abanyabyaha. Abantu benshi mwa kino gihe turiko turababwira ubutumwa bwiza, hakwihana ngo babatizwe, bariko baratengera bakishura tugamba mubatizwe namwe. Hagiye kuza igihe aho impene abanyabyaha ziguma zibona abandi zikababwira ati namwe ni muri impene, namwe muri impene. Twabwira ubutumwa bwiza bakatubwira ngo namwe muri impene. Zigiye kuzotangara kuko Yesu
akerekana ko ababatijwe kuba muri we batagira imbere ukundi ariko bagihaye izina ry'Imana ihabwa icyubahiro. Hano ku isi turasa abantu bose uko uri twambaye amakoti twese, twambaye ibitenge twese, twambaye amapantaro twese, nta hantu ubona utandukaniriza. Umuntu yashaka kukubwira ubutumwa bwiza ukamubwira ati none wowe ibyo uri kuranyigisha urabigendera, nawe uri umunyabyaha, nawe uri impene. Icyo gihe duhagaze imbere y'itero ry'Imana bose tuzoba dusa, ariko Yesu azotangariza abamarayika, atangarize Data, atangariza abantu bose. Aba bantu ntibakira abanyabyaha ukundi, kubera yuko bemeye gupfana nanjye kandi bakazirana nanjye izina ry'Imana ihabwa icyubahiro. Mu gihe abantu benshi baba bataye umurongo, Imana iratoranya abayumvira kugira ngo bashishikare kuyumvira. Ntuze wiyumvire yuko abantu bumva Imana badahari. Hari abantu uzosanga biyiremesha nasadaye, ariko nawe si jye jenyine sambara, abanyabyaha baracyahari. Turi ku isi abantu benshi bariko barirengagiza cyane Imana yavuze. Eroke nawe yari yabayeho mu gihe abantu bameze gutyo, bari abantu birengagiza cyane ku rugero ruhambaye iby'Imana yavuze, maze Imana itoranya Enoke. Enoke yurira abantu, Enoke aragenda atangura kuburira abantu. Inyandiko zera zerekana ko Enoke yaburiye abo bavukana, abo mu muryango wiwe, ni kuvuga ngo bakomoka kuri Seti. Arababurira, arababwira ubutumwa bwiza, arabandanya agera nabo mu rubyaro rwo kwa kabiri. Arababurira, arababwira ubutumwa bwiza. Ikibabagenera kubabwire, igihe Enoke yaba ariko araburira abantu muri icyo gihe, kubera abantu bari barabaye babi, baciye bagenda gutohoza amakuru bamenye Enoke n'umuntu ki. Basanga Enoke nawe afise ibyaha yakoze. Bamaze kubibona baca bafata bamufundika ingingo. Buno butumwa Enoke yaduhaye ntitubwakira, kubera yuko nawe ni iki, nawe nyine ni umunyabyaha. Abantu babunani baranga kubwakira, hakwihana bihitiramo kurimbuka nkana. Enoke nawe wihane, nawe turabizi nawe ibi batumye bazukura muri kahise ka Enoke, bamwereka yuko nawe nyine akwiye kwihana. Enoke Imana iramugaba, ishima umutima wiwe. Bibiliya itubwira ngo Enoke yagendana n'Imana. Enoke akora icyaha birakomangana n'umutima, yaciye yihana, yaba yumva ibihe byose yo kwamana n'Imana, kandi Imana igahindura ubuzima bwiwe. Igihe kimwe ariko araganira n'Imana, Imana iramwiyereka, imumenyesha ko agiye kuza umwuzure. Enoke amaze kwitegereza akarabano mw'icyo gihe ukuntu ari intumva, aravuga ati mbega abantu nzobaburira gute ko ari intumva, ndabamenyeshe yuko agiye kuza umwuzure. Enoke arabiraba abona ibintu bikomeye. Igihe Imana yamugiriye umuntu akabyara umwana w'umuhungu, yaciye amwita Metusela. Bisobanura ngo ninaparazo umwuzure. Ubwo Metusela avutse bamuhamagara ngo niwapfa azomwuzure. Abantu babyumva ariko byanga kubigisha. Metusela arakura, abantu bamuhamagara niwapfa azomwuzure. Imana iramurinda, araramba cyane cyane kugira ngo iyo buri abantu bayihabwe. Bibiliya yerekana ko Metusela niwe muntu yahabwe cyane ku rugero ruhambaye. Amara imyaka 959 abantu bamuhamagara niwapfa azomwuzure. Imana irangaye yuko bihana bahindukire. Abantu bameze bamaze gukomangana imitima, bakakumva bemera kwihitira ibintu. Abantu gushikana n'uno munsi dushishikara kugira ubutumwa bwiza, tukababwira iby'Imana yavuze, tukababwira ati mwihane mwirimbure, bagakomeza gukomangana imitima. Abo bantu bazohora bisanga Yesu ari inzaza, bakamwirimbura ngo bihane,
kubera yuko hariya mu migani igice cya 27 ku murongo wa 22 havuga ngo igifu naho wongihura igisekuru n'icyumba itumva zahabu itanga igice cya 6 tuhabona mu gihe cyo kwa Nowa. Icyo gihe abantu bose bari barahawe imburi, icyo gihe abantu bose bariko barahawe imburi yuko hagiye kuza umwuzure, maze Bibiliya yerekana ngo abantu bose bari barabaye bari ku rugero ruhambaye. Wararaba umwana w'Imana ukamubura, wararaba umwana wa Satani ukamubura, kubera yuko bo abana b'Imana bavuka mu ruhande rwo kwa Seti bari bagiye kwakira n'abana b'abantu bakomoka mu ruhande rwo rwa Kayini. Itambuka igice cya 6 ku murongo wa 8 tuhabona inkuru ihambaye cyane ikomeye, ariko Nowa Imana iragenzayo iramushima. Kubera iki Imana yashimye umutima wa Nowa? Nowa ntiyari afise umutima ukomantaye. Imana ivuze ntiyakengera cyane ngo agenze ku mirimo Imana yavuze. Abantu mwakino gihe bahamagarwa kugira umutima umeze nk'umwana wa kugira ngo Imana ibashime. Niba ijambo ry'Imana Bibiliya rivuze ntitwiyumvire guhindura ko na gatoya. Ibi tubonera kuri Nowa igihe yubatse ubwato, yabwubatse adahinduye ko na gatoya nk'uko Imana yari yavuze. Nowa yahawe imyaka 120 yo kubaka inkuge no kuburira abantu. Abantu nicyo gihe baganye ikintu cyose nticyahinduka, nta mvura yari bwigere igwa, ibintu byose byakomerezwa n'uwe. Icyo gihe hari abantu bafite ibyiyumviro bitandukanye, abantu bize amashuri maremare bari bizewe cyane ku rugero ruhambaye hamwe n'abatunzi. Abahinga babwira abandi ibintu maze abo bantu bose bakabyumvira ibyo abahinga bababwiye. Imana yavuga icishije muri Nowa byari byaribirengagijwe. Abantu bakurikira amakuru gusa, abantu babona kure. Icyo gihe nibo bari bizewe. Buri muntu wese yigira umunyabwenge, yamara byari ibicucu, byari ibicucu kubera yuko bari baribirengagije amategeko y'Imana. Muri icyo gihe abantu bari baratwawe no kunywa inzoga ku rugero ruhambaye hamwe no kurya ibizira, gutyo bicarira borohera cyane kwirengagiza amategeko y'Imana. Muri icyo gihe ubutungane bwari bwarashyizwe ku ruhande. Ubonye umugore ukamurusha ingufu, waca umufata ku ngufu, uwarusha ubonye ingufu niwe yatsinda. Amajambo y'Imana niwe yabigisha, bayabona nk'ayanubwiwe, bakabona ko Nowa ariko arababwira. Nowa wewe ufise amashuri angahe? Ukuri ko bamubwira. Nowa arakabya, Nowa araka, Nowa aratukana. Bino nibyo bavuga. Hari abantu bafashije Nowa kubaka ubwato, ariko ntibinjiye mu bwato kubera ibigeragezo. Barabihebye baragenda. Ndagenda babwire bagenzi abo turi kumwe muri uru rugendo, bari cyane ku rugero ruhambaye. Turi ku rugendo, hariho abo twatanguranye urugendo, ariko bitazokunda yuko binjira mu bikari byo mu ijuru, batazohonoza ibirenge byabo mu birimba byo mu ijuru. Bano bantu ikigeragezo gito cyaraje, bari bamufashije bikoreye ibiti, babakije, basohoka amazi n'ibindi bikorwa byose barabikoze. Mbere barifatanya nawe mu kugenda kuburira abandi, muze mwinjire hagiye kugwa imvura. Ariko ikigeragezo gito kije gusa baca bariheba, baragenda. Bagenzi turi ku rugamba, ntituranesha. Igihe tuzoba tumaze kwinjira mu bwami bw'Imana, tugahonoza ibirenge mu bwami bw'Imana, niho tuzorandikira irwanisho hasi tuvuga ati turanesheje. Bagenzi, tugomba kwirinda ntitwijagare ku rugero ruhambaye. Imyaka 120 iheze, Nowa nariwe
ibikoko binjira mu bwato. Nimurane rero ibikoko biri kuri defile, ibigabo birindwi n'ibigore birindwi mu bitazira, haba ibikoko bibiri, ikigabo n'ikigore mu gitsina, bitora defile bigenda kwinjira mu bwato. Ariko abantu n'ibyo ntibyabigisha, ibintu byose ntibyahinduka. Kuva aho bari baratabereye ntibabyigerera mu bikoko bifata defile bikagenda kwinjira mu bwato. Ariko ibyo baribona nabyo ntibyabigisha. Hari ibintu byinshi biriko biraba muri kino gihe bitwereka yuko turi mu gihe cy'iherezo, ariko abantu ntibabibona, ntibashaka yuko bibigisha. Bagenzi, tugomba kuyirinda cyane ku rugero ruhambaye. Nka kino gihe abantu barakumirwa bakabwirwa ati yewe nimugende nk'uko bibivuga, nimukore uko ijambo ry'Imana rivuga. Yamara baganga kumva Imana irongera iminsi imvura itaragwa n'urugi rw'ubwato rucuruye kugira ngo baronke uburenganzira bwo kwinjira. Iyo abantu bamaze gukomantaza umutima biragoye cyane ku rugero ruhambaye rwo kuruhuka. Nimurane rero Imana yongera iminsi indwi, imyaka 120 yaheze, Imana ishirako iminsi indwi imvura itaragwa ntakwiha. Baciye bazunguruka ubwato batangura guseka Nowa wagatamawe k'imvura itaragwa. Umusaza burakubebeje. Hari abantu batumona nka kino gihe turiko turababwira ubutumwa bwiza bakaza kubwumva bagashishikara gukomanga n'umutima. No munsi iyo umuntu ahiye urwagwa n'inyama z'ingurube agatangura kuvuga ngo kuvaho nakubwiye ko Yesu azoza ari hehe. Izo nyigisho z'abakoroni, ibyo bintu by'abakoroni muriko muratuzanako hamwe n'ibindi abantu nka kino gihe bakuburisha cyane ku rugero ruhambaye. Kandi nawe wabumurira ntibumva. Imyaka 120 iheze n'iminsi indwi, imyaka 120 gushirako iminsi indwi iheze, aho nyene imvura iragwa. Bagiye babona ikirere gihindutse inyuma y'iminsi indwi, imvura iragwa. Maze bamaze kubona imvura iguye batangura kwiruka. Icyo gihe hakoze abantu bangahe? 8. Imana ishimwe n'umunsi habatijwe 11, bararenze 8. Bagenzi, bano bantu bamaze kubona imvura iguye baravuga ati bya bintu twabwiwe n'ivyo. Hari abantu tuguma tuburira ati mwihane tavana n'ibyisi bigishoboka, bakagoma babyumva n'imigani. Igihe Yesu Kristo azoba amaze kuza bitakikunda yuko bihana, bazotangura kurondera pasitoro bari nimero ziwe, pasitoro turatwigize ngwino tubatize. Bitakikunda batangiye kuzunguruka ubwato batangura kudodora Nowa bugumire. Nowa yarishuye gute? Sinje ndugaye. Ijambo ry'Imana ndakivuga neza hariya mu Baheburayo igice c'10 ku murongo wa 26 hamwe n'uwa 27 havuga ngo kuko ndaba dukora ibyaha bingirankana kandi tumaze guhabwa kumenya iby'ukuri bihaba hagisigaye ikimazi cy'ibyaha. Ariko hasigaye kwitega ubwoba, gukirirwa kwiteka no kwitega umuriro w'inkazi uzorigata abahisemo kuba abanzi b'Imana. Abantu bahisemo kuba abanzi b'Imana batangwa bakomanga imitima, tukagira ibikorane tukabamenyesha iby'ukuri, tukababwira ngo ni mu bikora mwora kunsuzuguye jewe noja mu mazi kabiri n'ibindi bibazo byinshi ahantu hamwe na b'impari. Maze aho hantu hari umugabo kw'isabato ya mbere cyangwa igikorane c'indwi zibiri. Kw'isabato ya mbere abo umuntu wambere atangura kwihana, araza hano imbere agenda mu bitegurira kubatizwa.
amarindwi zibiri adafise atoza saa kenda aza kwigira kubatizwa ku munsi w'isabato y'ububatizo ugeze umugabo nzanumva mu gihe ngo simbatizwa ngo nabatijwe ngo sinubatizwa kabiri. Umugabo turamusigurira turamwereka muri Bibiliya n'abandi barabatijwe kabiri si uzobaye uwa mbere turamusigurira umugabo aragenzana araanka hama abandi babatijwe twavuye kuri Yorodani bariko barabakira babahaye ibitabo za Bibiliya hamwe n'ibindi amafoto ariyo umugabo numva ngo kandi mushango nakigora bikubatizwa bagenzi umuntu ahagaza gukora ibintu bishoboka hakiri kare agifise amahirwe kubera yuko ushishikaye gukomanga mu mutima bitakunada gucambure ngo wemere ubikore. Bagenzi buriya umuntu ukwana gusubira mu mazi bagende kubatizwa hari abandi twifuza yaba bose begurira kumpanga tubatizwa buri minsi yose habeho binyemerera kiretse gusa wo gutinya amazi yinarakanye ugasanga yatinya nawe abidushe n'urujyayo niho wotinya kubatizwa. Bagenzi nigeze kubona umugore uwo mugore yari ari mw'ishengero rya mbere iryo shengero yari yarabibatijwemo hama agenda mw'ishengero rya kabiri muri iryo shengero baramubatiza kandi anezerewe cyane ku rugero ruhambaye ate iryo shengero kubera yuko iyo wumvise ubutumwa bw'abadivantisite w'umunsi w'indwi utarashika n'uburashika nyene ntigikunda nta mahoro ugira agiye muri iryo shengero asanga yakumashe naho nyene n'iriyo naho nyene yemera kuva yagenda muri iri ashitseyo mu rya kane asanga aho nyene nta tandukaniro aho hose mukande ko yari yarabatijwe ubwa mbere mu rya mbere agenda mu yandi mashengero ane barabatizwa z'ibicuro z'ingana zitanu maze amaze kuza abadivantisite baramubwira ati umuryango ni wawe wundi nyene utegereza gucamera genzana urabati ngo yagoye yose nosira kubatizwa ngiciro bitanu zose n'abatizwa nizozi Kenya. Bagenzi iyo umuntu kugira ngo ukore ibintu by'ukuri iyo ibintu bimwo bitari by'ukuri ugenda wiruka nyene nta kintu gigutangira ugenda wiruka ugiye gusamba ugenda wiruka ugiye kuri ugenda wiruka ugiye gukora ibintu byaryo byose ugenda wiruka muzogenda mukaraba hariya mukaraba abantu bariko baranywa inzoga mwarabyumvise yuko leta yahagaritse kunywa inzoga yitwa Sapporo murayizi ino nkeka zitambe bwashikeye abantu bariko banywa Sapporo kandi sakwica ubuzima ntayinywa n'umunezero n'akamwemwe ugasanga n'ikazi yarayimaze mu mwanya mucyarikaranwa ariko uwo muntu hamwe yogenda kwa muganga bakamuha umuti uza kumukiza kugira ngo uwe byogorana. Bagenzi umuti urabura ariko uragenda urabyoga umuti urabura kandi kuba umuti biragoye ariko utegerezwa kuwunywa. Mugenzi nta yindi nzira yo kwiyandikisha mu bitaro byo mw'ijuru yo kwinjira mw'ishengero atari kwemera kubatizwa. Hari umwigisha yakunda kutubwira ati ko mbona mutinya ibibazo n'utubazo kandi mutegerezwa kubikora ni kubera iki. Yatwigisha ikirundi yakunda kutubwira ati twature iryo cyane abanyeshuri baratinye ibibazo kandi bategerezwa kugenzanya abantu baratinya kubatizwa kandi ayo mahirwe yonyine bafise bategerezwa kubikora nibatabikora naho bazorimbuka nta kundi. Bagenzi igihe cyo kwinjira ni ikinyene kandi umuryango nababwiye ni umubatizo abemeye kubatizwa baravana Yesu bahambana nawe maze bakazuka mu kudapfa. Uwo munsi abantu benshi bemeye ku bwoko bwa kabiri kandi nawe hari ubundi mubatizo uzoza urashobora nawe kuzomuka ubwa kabiri. Ndavuga ati ndashaka yuko Imana indinda nanjye ndinde gushika uwo munsi bazoba bashyize umubatizo nanjye nzomuke ubwa kabiri. Bagenzi hagiye kuza igihe aho ubwoko bwa kabiri bitazoba bigikunda. Uno munsi yitwa Pawulo awuvuze ntitugende tudasomye reka dusabe dusomye adusomere
adusubiremo ryasomo badusomeye hariya muri Korinto igice cya kabiri intumwa Pawulo yandikiye Abikorinto igice cya 5 ku murongo wa 10. Musomyi nadusomera afise mikrofone nadusomere twumve ukuntu havuga. Aravuga ngo yego kuko twese tutazobanga amateka ya Kristo wemera n'uhakana twese dutegereza kuzogaragarizwa imbere y'intebe y'amateka ya Kristo kugira ngo umuntu wese ahore ibihwanye n'ibyo yakoze umubiri ari ikintu aba urumva ngo natango niwe yantangiriye ariko umuntu wese azohabwa ibihwanye n'ibyo yagejeje yakoze akiri mu mubiri. No musi mw'ijoro mubona pasitoro w'intara ya Gatagara twari twicaye harya muri ya saro yacu tunezerewe cyane turiko turatera inkuru maze pasitoro ari kuri WhatsApp ariko araraba akamakuru yandi yariko aravugana n'uno umukozi w'Imana aza kuza kubatizwa aho nyene yumuye radiyo yumuye audio agahimba umuntu atanze amakuru atarayazi ati isangano ibereye kumuyiha kandi hari harimo abantu bo mucewe umukuru w'ishengero n'umudiyakoni n'abandi bantu. Pasitoro amaze kubyumva akanatubohoza abakuru agasanga umudiyakoni yitwa Kamari Pegiyusi aho nyene aciye apfa umukuru w'ishengero nawe acitse ukuguru ibintu bibabera yangaye bariko bataha nabo batazi yuko uno munsi uno mudiyakoni yabazi yuko uno munsi abari mu rusengero akarakora ibikorwa by'Imana akibona gusanga isara kiriko iratangura yaciye agenzana acikana hari abantu nakibonye bambara ivyiyumviro umuntu akaguma yidadiye ntakwitatura ngo yitature bigishoboka akavuga yidadiye mu bintu bitadabirika. Mugenzi nibyo muntu mugoroba avuga ati nanjye ndashaka kuzobana n'abandi bera bazohabwa ibyiza ndashaka kwitatura kubera yuko Pawulo yatubwiye ngo umuntu wese azohabwa ibyo yakoze atihereje mu mubiri ntabwo uzi bizozobanura ingano. Abarundi bavuze ngo amagaramu n'amazi aseseka ntibagegere ntibayore nta promire zihari nta wuzi hazobaho umuntu wese bimuhamagara kwitatura kuno munsi wo kwambara kudapfa abagororotsi abakoze ibyiza bazonezerwa. Urashaka kuzonezerwa na natwe abarimvyi mudufashe indirimbo y'8 duhagaze ishengero ryose n'igihe cy'uko umuntu wese yirimbura atera gufata ingingo muri bushasha ataravya abantu cyangwa abantu ntabwo umuntu atinya abantu n'ubutinyi